hanyuma kw'ivyo vy'abantu bavuga yuko leta ya Gisekedi canke Gisekedi ashobora kuba yagurishije Sud Kivu na Nord Kivu. Ivyo sivyo ahubwo ni vy'abantu nyene b'abanyarwanda bazi ko u Rwanda rukoresha propaganda menshi bariko barategura ukuntu Gisekedi bamuteranya n'abene gihugu. Umenye ko mu misi yeze bari bariko barategura kudeta, kandi umenye ko n'ubu muri leta majoro mu gisirikare muri Kongo bitoroshe. Hariho muri leta general umwe yatwaye intwazangabo za Kongo, yari CDF yatwaza intwazangabo za Kongo, ubu ari mu mvuto, ariko arakorerwa amatohoza, ari mu mvuto. Ubu turiko turavugana ari mu mvuto. Yego, kuko mu misi yeze hari ivyavugwa yuko hari abajenerali bashika kuri 15 bari amafaranga ya Kagame bashaka kumwica Gisekedi, bamuciye isumu canke bamukubise gudeta. Ivyo rero Gisekedi bazi ko nawe nyene ari bakame, hanyuma arabikorera amatohoza. Rero urabona ko edaire ni babiri, hari abajenerali babiri bariko barasambishwa, harimo n'umuvugizi wahora ari umuvugizi w'igisirikare, bariko barasambishwa. Ego rero ayo n'amapropaganda y'abanyarwanda, ayo n'amapropaganda y'abanyarwanda. Urazi ko abanyarwanda bakora mu buryo bwinshi, barabona ko yindi inzira ishoboka ari uko Gisekedi bamuteranya n'abene gihugu bo muri Sud Kivu bo muri Sud Kivu ya, kuko batamuteranyije n'abene gihugu muri Sud Kivu. Urabona ko muri kino gihe abene gihugu bo muri Sud Kivu bashigikiye cyane abazarendo, kuko babana nabo, barabona ivyo bakora. Urabona ko uburere barimwe abazarendo bumeze neza, baraza Uvira, uburere bwa Baraka, uburere bwa Tanganyika, hariya za Karemi, zone Fizi na zone Uvira barimwo abazarendo. Abene gihugu bamerewe neza, nta muntu acugwa bufuni canke buhoro, bamerewe neza abene gihugu, nta bibazo bafise kabisa, nta bibazo bafise. Abene gihugu bamerewe neza. Rero abene gihugu, kandi urazi ko mu misi iheze hari umujenerali aheruka gupfa yitwa Rumeta, umujenerali aheruka gupfa wo muri Kongo yitwa Rumeta, umujenerali w'abazarendo yatwara akarere. Urazi ko General Yagutumba we niwe yari yitwa nka secretary general w'abazarendo, yari nko mukuru, ahagarariye abazarendo mukuru, ariko hariho abari munsi yiwe. Rero watwara aka karere ka zone Uvira yitwa General Rumeta aheruka kwitaba Imana, bamurasiye ku rugamba mu burere bwa Kamanyoro hariya. Rero aheruka guhambwa. Rero ubu uwitwa ko ahagarariye kano karere ka zone Uvira n'uburere bwose ni General Yagutumba, ubu ari Buvira. Urazi ko nyimba warakurikiranye ukuntu yazitswe, yahambwe ujya mu generale, guverineri niho yari, mu lieutenant general atwara kaya karere ka gisirikare w'igisirikare cya Kongo niho yari. Hari abategetsi batari bake ba leta ya Kongo n'abashinga amateka benshi ba leta ya Kongo niho bari ku rupfu rwo kumusezera no kumuhamba uwo mujenerali w'abazarendo yahambwe hagera. Urabona ko u Rwanda rwamaze kubona yuko rero leta ya Kongo iramaze gutahura agaciro k'abazarendo. Mbere hariho n'inama iheruka kuba, yari yatumiriwemwo uyo mujenerali nyine atwara, uyo lieutenant general atwara region militaire yo muri kajya karere w'igisigare cya Kongo. Hari yatumiweho na guverineri Jacques niho yari, n'abategetsi benshi bo muri burya burere niho bari. Hari inama iheruka kuba yabere ahantu mu isare hajya ni Buvira. Iyo nama General Yagutumba niwe hanini yahawe ijambo kugira ngo ashikirize leta ya Kongo mu izina ry'abazarendo, ashikirize leta ya Kongo ibibazo bihangabiye abazarendo. Ni ibibazo bihe leta abazarendo bafise, leta ya Kongo ishobora gukosora, ishobora gufasha kugira ngo bafashe igisirikare cyangwa kugarukana umutekano muri burya burere batekanye. Rero Yagutumba yaravuze yuko hariho ibyo leta ya Kongo imaze, ko leta ya Kongo hanini cyane chef d'etat Gisekedi amaze gutahura abazarendo, abatahura ko abazarendo ari abajene babizigirwa, ari abajene babizigirwa bitanga mu kurwanira igihugu. Kandi iyo ataba abazarendo n'ubu Buvira bimaze gufatwa,
eka mbere ubungira abo abayirushatatu baza bageze za Gatanga ubu niho bari bageze rero ivyo Gisekedi arabizi guverineri yabivuze kandi na General Yakutumba w'abazarendo arabivuga ko Gisekedi aramaze gutahura agaciro k'abazarendo mbere yaciye ahitamo gutanga budget ya mbere Gisekedi yamaze gutanga ni budget y'ivyo kurya urumva ubu nta muzarendo akirira ku bijanye n'ivyo kurya ico kibazo ca mbere Gisekedi yabanje gukemura kuko bari ivyo kurya urazi ko ivyo kurya bagenda gusaba mu mihana urumva rero basaba mu bene gihugu rero ico kibazo yavuze ati ntibusubire kugura bene gihugu budget y'ivyo kurya ngiye kwitanga mugabo hariho n'ibindi byavuzwe na guverineri mu nyuma ariko General Yakutumba we ntiyavyemeje uwo munsi we yavuze inama ya mbere yabaye we General Yakutumba yaravyemeje ko leta ya Kongo yamaze gutanga budget muri guverinema ya region ya Sud Kivu kwa amafaranga yamaze kwinjizwa kuri konte yo kuwagaburira abazarendo budget y'abazarendo y'ivyo kurya hanyuma Segedi kandi acha urumva uyo mu general Lieutenant General ni mushasha yazanwe haje Gisekedi mu kumuruka yaje yamubwiye ati kandi kubijanye n'amasoro inkoho n'ibindi bajya nibo bari kuri front muri kumwe nabo kuri front ze muraba amasoro ze muraba inkoho mufashanye mu bya gisirikare kugira ngo akare kawuvira ntigafatwe n'ubundi burere mu bugarure rero barabivuze byose ko uhereye kuri guverineri yarabivuze Jacques General Yakutumba yarabivuze yaravyemeje ko ari kuri eka niwe mu general atwara igisirikare cya Kongo muri kaya karere k'ijya region nawe nyene yarabivyemeje mu iyo nama nyimba warabikurikiranye ni nama yabaye ni ndaza nyimba utayikurikiranye iyo nama ndaza kukuronderera kuri YouTube ndayikurungikire ukurikirana ukuntu byagenze hanyuma mu nyuma nyene General Jacques yaravuze yuko ndibaze ko ari General Jacques guverineri Jacques yaravuze yuko mbere bishoboka yuko leta ya Kongo yamaze gutegura budget yo guhemba abazarendo ibishahara ivyiyongera ku byo General Yakutumba yavuze ko hariho umugambi wo guhemba ibishahara sinzi ko amarebe bamaze kwinjizwa sinzi ko bamaze guhembwa na leta ya Kongo kubera iki leta ya Kongo yafatisimo gufata iyo ngingo kubera ko Kabange uyu Hippolyte Kabange uyu bamwita Joseph Kabila uyu hari amafaranga menshi we na Kagame bariko bararungikira abazarendo menshi cyane miliyari zirenga amajana 2 bayirungike bacisha mu bashinga amateka bo muri leta ya Kongo urazi ko mu bashinga amateka no mu general benshi bari nyuma ya Kagame rero barayirungika bayishije ku bashinga amateka bo muri bya burere hano baragenda bahura n'abazarendo barayabahaje amafaranga ariko rero General Yakutumba yaravuze ko ayo mafaranga barayakiriye kandi baciye babifata amafoto barabishira ku mbuga kitwa amafaranga ya Hippolyte Kabange twayatoye kandi tuzoyajya mugabo ntacyo tuzomufasha ahubwo tubasaba ko bova mu karere ka Bukava bwo tugomba kubopera bikuje amakondisiyo rero uyo niwo mugambi uhari niwo mugambi usanzwe uhari niwo mugambi usanzwe rero urumva ko leta ya Kongo kibazo burya cyari kigize imisi kimena umutwe ni gute leta ya Kongo itatahura agaciro k'abazarendo mu gihe abazarendo n'abasirikare b'u Burundi ari bo bashoboye kuzibira abayumushatatu kudashika ibuvira gushika no munsi ariko ko leta ya Kongo yavyemeje biciye kuri guverinere mbere n'umukuru w'abazarendo akavyemeza ko leta ya Kongo yamaze gufata mu ntoki budget y'ivyo kurya eka mbere n'agasabuni cyangwa agashara k'abazarendo je bica bimikizero ko leta ya Kongo itahura agaciro k'abazarendo ndiko baviza abazarendo bariko barakora muri bijya burere hanyuma muri bijya burere hanyuma kubijanye urashaka kuyadane kubera iki hari abantu bagomba kwemeza abene gihugu ko ibi biganiro biko birabandanya bya leta ya Kongo n'u Rwanda leta ya Kongo Qatar n'abazarendo n'abayumushatatu ngo ari byikugurisha bujya burere murabwire nuko kuko aya makuru y'ibiriko biraba amajambo guverineri Jacques yavuze amajambo General Yakutumba yavuze mu nama Kagame yarayumvise abanyarwanda barayumvise Hippolyte Kabange mwita Joseph Kabila yaravyumvise rero bajya urazi ko ingwano yabo nkuru atari amasoro bajya abakoresha guhonga amafaranga n'amapropaganda kuko n'abantu babyibushe mu mutwe cyane n'abantu
bazi ukuntu bashobora bavyibushe mu mutwe, bazi ukuntu bashobora kuvyitwaramwo ibibazo. Rero bajya bacakoresha ama propaganda. Burya rero n'imbuga z'u Rwanda n'imbuga zabo bateguye ziriko ziratera, ziriko ziremeza ivyo bintu. Rero ku bantu muri kure muri nko mu Burundi cyangwa mu Rwanda muri baza ko ivyo bintu ari byo, mugabo sivyo. Uno munsi abene gihugu bo muri bya burere baba muri bya burere babanye neza na leta ya Kongo, uba guverineri Jacques na Lieutenant General w'igisigaye cya Kongo aheruka kuzanwa muri bya burere, babanye neza na Gisekedi, kandi barabona ko Gisekedi biva icyatumye bemera ko Gisekedi ari umuntu mwiza cyane gufata bije, kuko gufata bije yo kugaburira no guhembo agashahara abazarendo, ibyo byatumye abene gihugu babona ko Gisekedi ari kumwe nabo kandi ariko aragagacira abantu bajejwe ubuzima bwabo, kuko abene gihugu bo muri bya burere nukuri barakunda abazarendo cyane kandi barabemera cyane kandi barabizera cyane kandi barazi ko atabazarendo atabuzima bafise haje, ivyo barabizi. Rero bajya u Rwanda Ripolite Kabange n'abayibishaka n'ama propaganda bariko barategura yo gushaka kwemeza abantu kumenga bene gihugu ntibatahura, bene gihugu ngumba kugira ngo barabukuntu bocanishamwo n'inzira zo gucanishamwo abene gihugu, kuko barabaze kubona ko abene gihugu mu burere na leta ya Kongo bari ini, barabaze kwimvamo leta, baratahura leta, baritehura ibikorwa byiza leta irikira, bariko baragira ukuntu bashaka kubasepara, babatandukanye, leta bayitandukanye n'abene gihugu, babateremwo uchochezi. Alicho bintu bitamu Kiswahili uchochezi, wanafanya uchochezi kati ya wananchi na serikali. Rero ivyo ni bintu bariko barakora gutera kwizizamwe amacakubiri kugira ngo barabukuntu leta ya Kongo boyicanishamwe n'abene gihugu bayo bo muri Sud Kivu muri kino gihe. Ibikorwa byiza leta Kongo iri kirakora byatumye abene gihugu muri Sud Kivu bakunda cyane leta ya Gisekedi, barakunda cyane leta ya Kongo, ibintu bimeze neza cyane. Ivyo rero babikora mu nyungu yo kugira inzira y'atake, kuko barabonye ko inzira y'ukurasa itoroshe, inzira y'ibiganiro kubijanye n'ibiganiro biheruka kubera muri Amerika. Mu ncamake gushikuro munsi hariho amasezerano yagizwe yabaye hagati ya leta ya Kongo mwibanga, hagati ya leta ya Kongo na leta ya Amerika na leta ya Qatar mwibanga, ko umugambi kuko Trump arashaka kugufasha kuri gusa. Trump baravuganye na leta ya Kongo bityo kwashanga imigenderanire, kandi baziko n'uyo bishanga imigenderanire ujya mwigeme yigeze guhura na Trump, barayaga bari kumwe n'uyu mushanga imigenderanire y'Uganda, ariko ari amabanga ibikorwa by'ibanga byakozwe, amasanzo y'ibanga yakozwe hagati ya leta ya Kongo na leta ya Amerika, bitandukanye nabijya mwabonye byajya makatasi by'amasezerano. Nuko bashaka leta ko Tshisekedi yabwiye atoke jewe mwofasha gukura bajya abantu gukura abanyarwanda ku butaka bwa Kongo, jewe kuko abinvestise hajya abantu bose amashiramo yose ama company yose yinvestise yakoze investissement muri bijya bice, urumva ahagarariye zijyanuzenya bajyantu bimbinza habo burya burebe imbamwinza habo ajya amashamwe yimbinza habo burya burero, urabona ko burya burere bwose bw'imbamwinza habo buri bwarafashwe n'abayimshatatu, urukwangu inzabu iracimbwa bamaze kubufata, urumva inzabu bimba bayitwara mu Rwanda, gushika no munsi inzabu barapakira bakitwarira mu Rwanda. Rero mu masezerano baganiriye Tshisekedi yabwiye atoke icyo shaka cya mbere nuko bajya abanyarwanda bava kuri burya butaka bwacu amatu busubira dufashe gutsibataza umutekano mu burere, hanyuma amakampani ya Qatar na Amerika abayaza kuinvestisa tuyahe reseni ya biashara, tuyahe business license, tuyahe permis de commerce, tubahe uburenganzira abari bo amakampani yo muri Amerika n'amakampani yo muri Qatar abari mu muza kuinvestisa ku ntuzenya hose kwenye machimbo ya zahabu, rwango ahantu hose himbwa inzahabu burere bwose bw'imbwa mu inzahabu basanzwe bari tuzo umva bamaze kwava abanyarwanda bazohavana nababo, hanyuma burya burere bwose bazoce bemvestemwa bazoce bakora investissement
bazoshaba amakampani yo muri Amerika n'amakampani y'Qatar. Urumva niyo masezerano bagiriraniye. Ndwa ngo inzabu yose zimbwa muri bya burere leta ya Kongo si kuri gusa, leta ya Kongo izorihwa. Hariho percent bazogirana amasezerano na leta ya Amerika na leta ya Qatar. Ndwa ngo ntibaziba. Urumva n'amasezerano azoca ko hagati ya leta ya Kongo na leta ya Qatar na leta ya Amerika, ibintu bibe mu muco. Hama amafaranga yinjira mu kigega cya leta ya Kongo, hama leta ya Qatar ironka icyayo na leta ya Amerika ironka icyayo, kuko nibo bazoba bemvestise muri ubwo burere. Rero Trump ico cyuvira yagishimye, arakiramunezera na nujya kingi wa Qatar nawe nyene icyumviro cyaramunezeye. Hanyuma cha gatoke turikano tugirageze uburyo bwose kundusha komora abo bantu nk'ubwo burere. Rero igituma ubona ko inyuma yaje amasezerano yabere muri Amerika, abayimishata tubaciye bashuha umutwe ngo urumva ngo aje amasezerano ngo bagiyaniye n'u Rwanda ngo twebwe murumva ngo ntacha turabako. Igituma bashushe mu mutwe nuko babonye ko aje amasezerano yamaze kubafata mu muhogo, n'amasezerano aruhije kuri leta y'u Rwanda, aruhije kwazana ko amasezerano ya mbere ngo agakwego ka mbere nuko nta u Rwanda hariho ngo Amerika yabwiye leta y'u Rwanda biciye ku mushanganyi w'ugendana n'u Rwanda ko hariho abantu bagenzura bashizweho na Amerika muri bya burere na UN, umoja wa mataifa etazini okay, hariho abantu bashizwe muri bya burere baserukira ONU bajejwe iby'umutekano n'iby'agaterekazira muntu igihe kirekire. Barayumbiye ujya duhungire ni bari duhungire ujya uri bye duhungire nihungire ujya ministre. Trump yamubwiye ati umviriza ibyo byose mwigira uhereye uno munsi. Hari abantu bari muri bya burere mutazi, bari mu Rwanda, bari mu Burundi, bari muri Kongo, muri bya burere ntabo muzi, mugabo twebwe twarabashizeho. Batumwe na Amerika barahari, kandi hariho n'abatumwe na ONU barahari muri bya burere bajejwe umutekano, isatabijejwe n'umutekano ngo bahagarariye by'umutekano, bafata amasanamu, bakora ibya document, bakora ujasusi bya documentation n'ibindi hamwe n'ibyo. Hariho ibyigendereza, hariho n'abayandi bajejwe kugenzura iby'agaterekakazi na muntu. Uvuga ko hariho na raporo yigeze gutangwa gusomwa muri Geneva muri ONU, n'ujyajejwe agaterekakazi na muntu muri ONU kwisi yigeje kuvuga gutanga ziya raporo azibuka. Rero y'ivyo Rwanda rwakoze muri Kongo rwako ntiyari kubivuga atabizi, nuko amaraporo yayahawe kandi y'ukuri. Rwango hari abantu basanzwe bari muri bya burere bakora amatoza. Leta ya Kongo nta nibi ntibazi, leta y'u Burundi ntibazi, na leta y'u Rwanda ntibazi, n'abayimishiratu ntabo bazi, mugabo ari haje bahama amaraporo y'ukuri. Leta ya Amerika bahama amaraporo y'ukuri, Union European Union, ubumwe bwa Buraya baha amaraporo y'ukuri ONU. Rero aramubwiza ukuri, ambwira ati genda ubwire Kagame ko hariho abantu baduha amaraporo y'ibiri ko birabera hajya. Genda rero umubwire Kagame ko uhereye no munsi hakihenda hakinjira umusirikare n'umwe ku butaka bwa Kongo avuye mu Rwanda, cyangwa indege n'imwe ikora ibyigendereza ku butaka bwa Kongo ivuye mu Rwanda, cyangwa mukiyenda mukizigirwanisho na kimwe mukuye mu Rwanda akinjira muri Kongo, tuzobafatira ibihano. Ngo aya no masezerano muzoba muyishe, kandi tuzadushiraho ibihano kuri leta y'u Rwanda. Iyo niyo condition ya mbere yahawe leta y'u Rwanda. Ngo nta support nimwe leta y'u Rwanda yemerewe gukora inyuma y'aya masezerano, yemerewe gukora ku bayimishata nta nimwe yarahagaritswe. Icyo nico kintu cyambere cyabacyanze bajya mu sharata. Ngo n'ubu no munsi bavuze ati igisirikare cy'u Burundi, igisirikare cy'abazayino n'igisirikare cya Kongo bavuze ngo bashiremo effort barase abayimishata. Urabwire nta support nimwe ivuye mu Rwanda yosubira kwinjira, kuko niyinjira kamera zisoca zimurika zerekana toke mwabonye abanyarwanda, mwabonye bari ko bayizi bigwanisho. Ngo ijyangingo ya ONU izokibafata. Ni nawo mugambo buno munsi ubona ko nimba hari byo mutazi, hariho imigambi iri kirakogwa
haro n'indege zamaze gutegurwa, hari imigambi iri kirakogwa yo gukora ibitero bidasanzwe hagiye Bukavu kugarura Bukavu na Goma, iri kirategurwa nyene kandi kirabera muri Kagakumbu, iri kirabera Bujumbura. Je ndi kure mugabo ndazi hari abantu bariyo bampa makuru ko hari imigambi iri kirakogwa kandi yamaze gutegurwa indege nyinshi za gisirikare harimo n'amadrone, indege zikomakomeye nyinshi za Kongo, izindi zariho na sinzi kari Thailand, sinzi ko abantu ari leta ya Thailand niyo yarungitswe na Europe, leta ya Thailand na leta ya Belgique yaramaze kwinjiza amadrone atagira abashoferi n'ibigwanisho bikomakomeye biri kuri ya aeroport ya Bujumbura muri Kagakumbura, azi Kagakumbura hagufi ya aeroport ya Bujumbura. Hariho imyigira kandi na leta ya Afrika y'Epfo ni hikiri, igisirikare cya Afrika y'Epfo niho kikiri hajya, nikigeze kihava niho kikiri. Rero barabonye ko muri burya burere tere yo guteguriramwe ibitero ntayo, Uvira urabona ntaho, buriya busozi bwose urabona ko abayemshatatu babaze kuhoka ipacanze canze ntihatuje, bacabona ko ahantu ro hatuje hari umutekano kwiye bashobora gutegurira imigambi yabo, ibiganiro n'imigambi yabo ntije hanze. Babona ko ari burya burere, babona ko ari burya ari kajya karere ka Bujumbura kuri hajya kajya karere ka aeroport ya Prene ya Rusizi. Rero niwo mugambi rero uri kurakogwa. Rero umwanya n'umwanya rurageranako kandi ivyo leta y'u Rwanda irabizi. Urazi ko hariho n'amateleviziyo agize imisa atanguru abinuganuga y'u Rwanda avuga ngo urumva ngo leta y'u Burundi ngo iri kurategura ngo gutera ngo mbega ngo nkaho ngo abayibishatatu nabo ngo baciye binjira ngo muri Burundi nabo ngo bakarasa ngo Barundi ngo nimubona ko leta yanyu ishaka kubatera ibibazo. Hari ubujambo bagize imisi batera, niba mugize imisi bukurikirana amateleviziyo, rero hari ubujambo bagize imisi bateragira abanyarwanda ivyo bintu, izo nkuru baza kuzimenya. Rero ivyo n'ukuri suko ngo barabesha, n'ukuri ko ari umugambi wo gukora ibitero bidasanzwe, kuko uno munsi leta kandi ivyo bitero wibuko ko hariho n'indege isheruka kuzunguruka ikora patrouille mu burere bwa Kongo bavuga ko ari y'u Burundi, ariko ni indege zijya drone Burundi sinzi ko busanzwe buzifisa, ariko sinzi nimba nishiko ni drone zigezweho za kijambere zitagira abashoferi zitumwa rumva ni drone zikora amatohoza, ziragenda zigafata amasanamu, ntizitera amabombe, ni drone zikora amatohoza zikerekana abansi bari zije gufata amasanamu zishizonga zikagaruka. Kandi uzi ko control room ibiri muri Kagakumbi ibiri Bujumbura. Rero bari Bujumbura bakayirungika kagenda igakora amatohoza, bakoresha telecommande n'ibintu bya electronique. Rero iragenda muri bya buri gafata amasanamu ihejeje gukora ivyikora gacongera ikagaruka. Ni drone ijya drone rero nivyo yarigiye muri burya burere uhereye uburere bwo hakurya ya Tanganyika ku ruhande rwa Kongo uza nkuza za Baraka. Rero burya burere nibwo yarigiye gukoramwo amatohoza ko mu kiyaga cya Tanganyika mu karere ka Kongo hashobora kuba hariho abaroberi cyangwa muri bya bire ko bari bagize ibisi umva baraporo ko bashobora kuba bazungurutse abemshayatu bo bazungurutse Uvira bashaka kuja kwinjirira Baraka. Uvira banze bahiyoze binjire za Baraka na za Misisi. Rero ijya ndege n'icyo ari kirakora gukora ry'amatohoza. Rero hanyuma rero mugabo sico gusa, ariko bagomba ngo nyimba kuko ijya ndege nta mushoferi yarimwe, nta bantu bari barimo kandi nta namahombe yarimwe. Rero bagomba barabe mbega aba M23 niba bahari barayirasa. Okay, uruvye yari kubiyindi dossier nini cyane kuri leta y'u Rwanda, kuri leta kubazarene kuba M23 ijya ndege iraswa yari kubiyindi dossier idasanzwe, kuko nyimba leta ya Kongo yonyene yamaze kwemeza ko abarundi bashobora gufasha mu gisirikare cyabo, gufasha gusutena. Wewe munyarwanda, wewe M23 ivyo bikura bakwiki, urumva bikura bakwiki wewe. Je mu Burundi vuza ati ndashaka ko umutanzania afasha, wewe uri mu Zambia cyangwa uri mu Malawi, ivyo bikura bakwiki wewe. Aho ni ikibazo kiri. Mbega u Rwanda ikibazo cyabo ni giki? Nyimba Gisekedi yizera leta y'u Burundi kavuga ati leta y'u Burundi mwebwe n'ababanyi bwanje n'abakunzi banje ni mumfashe. Ivyo Rwanda, wewe Rwanda ukora amakomantere, ico cyonyene nico kintu cemeza yuko u Rwanda rushigikira abayimishadara nubwo babihakana. Kuba ababazwa nuko u Burundi buri ku butaka bwa Kongo bakora ibibazo, none leta ya Kongo yonyene irabakunda.
kuko hazwi leta ya Kongo ivyo abayushaka bajya n'abaroberi ntibazwi, hazwi leta ya Kongo. Leta ya Kongo yemeye abasikare b'u Burundi barashika ku butaka bwa Kongo kandi irabakunda ibana nabi irabafasha. None ivyo u Rwanda rubabazwa niki? Iyo abana aho nyene u Rwanda bari rubanyereza na Kongo bari kwita bari kuvuga to ndeka dusaba abanyarwanda baze ntibizera abanyarwanda icyo gituma atabatumyeko. Rero urabona hari ibintu byinshi byemeza yuko u Rwanda rusutena abayushaka byinshi cyane byemeza, kuko imisi yose bigora kuri amakomantere ngo uruva abasikare b'u Burundi ngo bari mu Rwanda muri Kongo. Kongo ni igihugu cy'u Rwanda, Kongo ibara bakwiki. Rero urabona yuko ukoroni ku bintu bitantunganije. Rero biriya byabereye rero muri Amerika, ibiganiro ni byiza cyane, byabaye neza kandi ni byiza cyane. Kandi burya Trump burya ntananirwa, Trump nta kibunanira burya Trump burya n'umuntu atananirwa mu buzima bwiwe. Rero ngo babwire imigambi irahari, gusa icyo leta y'u Burundi na leta ya Kongo itegeza gukora gutega umutego bashobora gutega nuko bopera i Bukavu, bakopera za Kamanyola na Bukavu na za Goma, bakopera cyane mbere yakoresheje n'indege, urumva, kugira ngo barabe mbega u Rwanda rurinziza ko amasezerano bagiraniye na leta y'u Rwanda na Amerika hajya muri Amerika, nuko u Rwanda ata support nimwe bemerewe gukora mu EDR, batemerewe kugira icyo bashikani bavuze cyangwa bakoze cyo gufasha ku butaka bwa Kongo. D'abord batemerewe kuba ku butaka bwa Kongo ko ni independent. D'abord batemerewe gufasha n'umugwi numwe ko bari hakanye ngo ntitubafasha, bugatoke ko butabafasha. Rero wewe no munsi ntimwemerewe kuboneka ku butaka bwa Kongo, kandi ntimwemerewe kugira ikintu kimwe mufashije ku bantu bose bari muri Kongo, ko sabanyarwanda n'abakongomani. Bye bakongomani birekera abakongomani hama namwe murabi byiwanyu nk'abanyarwanda, urumva icyo cyonyene. Kandi Trump aramubwira ujya reve ntuzenya Olivier, aramubwira tumviriza Olivier, genda ubwire Kagame yuko hari abantu twashizeho bakora amatohoza, banzanira amaraporo bagatwara amaraporo muri ONU. Rero ivyo mukora mumenye ko hari abantu bari baba silver 24. Rero ivyo mumenye ko hari abantu ba silver 24. Rero ivyo bintu niko bimeze. Rero Rwanda umugozi Kagame witwa ko aboshye umugozi mwizosi, arazi ko ibitero byose leta ya Kongo ishobora gukora hariho hose, nta support nimwe ivuye mu Rwanda ishobora kwinjira. Niyinjira leta ya Kongo ikisubira Washington, ikisubira White House, ikisubira kwa Trump bwatumviriza ntimwashize abantu bakora amatoza araba. Ejo twagiye gukura abayushaka raba abanyarwanda bace bizi bigwanisho nabyo bakoze. Urumva yangingo Trump yavuze ko azofatira u Rwanda nigware ngayo masezerano izoca ikora. Ubu rero u Rwanda amazi ari mu izosi. Rero abayushaka no bamaze kubimenya ivyo baravuga ati okay, Kagame kandi ni Kagame nyene yabatumye atubiza. Rero genda rero cyo ngikatare ko je urumva ibibazo, urumva jewe na Kongo ibibazo byamaze kurangira, urumva nta sinemere gonyura ku butaka bwanyu n'abasirikare baje ntibemerewe kuziyo. Rero je yamaze kungerana mu izosi, kandi urazi ko nta udatinya Amerika. Udatinya Amerika ngira yo bari Putin, niwe yo badatinya Amerika na Iran, nibo badatinya Amerika. Mugaye ibihugu byacu bya Afrika kandi ibihugu byinshi bya Amerika barayitinya. Uravye bakoreye Gaddafi, ukabona ivyo bakoreye Saddam, nta muntu adatinya Amerika. Rero Kagame aratinya Amerika, hamwe nuko agayana yigira ngo umunyabwenge cyane, mugabo Amerika arayitinya. Rero hajya Trump hajya ro Kagame yarabongoreye, aravuga atubiriza rero mwabagabo aharoni mwigwane. Urabona ko na Kabira yari Kigali, kandi wazi ko Kabira avuka aha muntu nze hari intari imwe ngahe hano rubibe na Kongo, uvuye mu Gisenyi ni Gisenyi uvuye ngahe Uganda ujabukira muri Kongo, ari uburere winjira muca uzunguruka winjira i Bukavu, uvuye ngaha kumugina isize kari kumugina kuri frontiere y'u Burundi n'u Rwanda, aho uca winjira i Bukavu hariya mu Cibitoke hariya. Hariho rero akarere winjira muri
burya burere bwa Rubavu nibwo Kabira ngo nuze ya Kabange Hippolyte Kabange avukamo bashikiwe niho bari n'igihe urazi ko yari no muri Afrika y'Epfo yabakwantuze kuri president Thabo Mbeki n'umugenzi wiwe kandi ari ubutunzi bwinshi bafite burya Kabira afite ubutunzi bwinshi no muri Afrika y'Epfo afite ubutunzi bwinshi Tanzania basangiye n'abarongozi b'Tanzania yarivye cyane afite ubutunzi bwinshi kandi na Kagame n'umuguzi atunga cyane nubwo abantu benshi batabizi rero aho rero babaze kumukuriraho ijya protection y'ubukinguzi ya Senate y'ubukinguzi amateka mu n'abashinga amateka bamaze gukorera vote yo kumukurira ijya protection yacavuga atoke ubu rero leta yakonga yashaka gutanga umutahe Arabi yukumfata igihugu cyose urumva arimo yashaka kumufata rero acarahunga acava muri Afrika y'Epfo kwa Thabo Mbeki niho yabamuhira aca za Tanzania ashikira irubavu iwabo avukira Rubavu Kagame nanuze uwo mwita Joseph Kabila avukira Rubavu ntihavuka afise bashikiwe hagira Rubavu hari amakuru turonka y'abantu bava muri burya burere baduha amakuru bazi bashikiwe bayagana bashikiwe Kabila niho yashikiye hanyuma rero ibiganiro aho biri byariko biragendera muri Amerika condition ya mbere Kabila amaze kumva ko bimeze ukaravuga atoke reka rero Kagame aramubyatumviriza wa mugabo urankwegera were kumeza kumaze kwiyemeza ko ari ushigikiye abimushira 3 genda bihakana wowe rero genda ubane nabo mvira mu gihugu genda ubane nabo ko wamaze kubyemeza ko ari ubashigikiye je urabona ko leta yacu bihakana genda ari ubane nabo nico gituma yaciye ajabuka by'Urubavu ajabukira ibukavu gushika no munsi Kabila ari Bukavu avuye Bukavu ajigoma avuye Goma ajibukavu muri jabure ari abana n'abaroberi ari mu muriro ahantu hose avuga ati uno munsi bopeye rurambitana niho Kabila mu Rwanda ntivyoroshe gushikara aja mu Rwanda kuko niya gushikara aja mu Rwanda bamwe bakora amatohoza ba Amerika na ONU baramubona bacavuga none ko umurongozi wabo Kabila ko mbona tubona guma aja bukayinjira none bimeze gute rero ubu Kabila na leta y'u Rwanda baramubwatuviriza rero abagabo ntudukwegere urabona ko twe tubihakana ibi wowe rero genda wibanire nabo hariya bya ntudukwegere twe turabihakana rero ko tubihakana wowe rero wiyemeza ko ari ubashigikiye genda rero wibanire n'abaye M23 hariya nyene Bukavu urobore nico tuba ibereye haji Bukavu kandi Kabila wazi ko ari umurobe nababwiye ko ari umukomando y'igivya ibya gisirikare yarusha rero arabizi ibya gisirikare rero nico gituma ubona niyo rero muri ko bariko bategura ibitero bipange neza uko Kabila n'umurobe urazi rero ko ariko arapanga kandi ari hariya ntiyagiye kujya ariko arategura ukuntu ariko arategura neza ukuntu bashaka gukora ama operation za Uvira no budi burere rero mwipange cyane ntimujyame ngo musinzire babwire ntibajyame ngo basinzire abo ba prime ngaho ntibajyame ngo basinzire ntibajyame ngo basinzire nibajyama ngo basinzire muzisanga bamaze gushika ku Rusizi ngaho muzisanga bamaze gushika mu Gatumba rero ntimujyame ngo musinzire mumenye ko Kabila ari Bukavu kandi Kabila sumwene gihugu Kabila sumunyagihugu sabi Kabila n'umusirikare mbere afite experience yabyigiye Arusha n'umukomando ujya yabyigiye Arusha n'umusirikare kujya ama condition kandi daire n'umuroberi ivyo rero mubimenye rero Kabila n'umusirikare mbere afite experience komeye mu bya gisirikare ni mwave mumwitabura umuntu asanzwe ubu rero ari ku rubuga rw'intambara ari hagiye Bukavu kandi ubu rero ni wari ko rero arigisha igisirikare muri burya burere ariko arigisha abazarendo muri burya burere yibereye kuri tele hajya kandi n'amafaranga yarayafise cyo bitubora gumarungika amafaranga mu barongozi b'abazarendo kugira ngo batange inzira binjire Kabila ariko arahonga amafaranga menshi cyane kugira ngo abazarendo batange inzira binjire hagiye Bukavu ibuvira kuko binjira hagiye Buvira niyo viziyo Kabila afise ko arazi ko kugwana avuge ngo asenyure urukuta abasirikare b'u Burundi bashize hajya n'abazarendo ntigoroshe kuko arazi ko abasirikare ba Kongo bo ataco babubwiye urazi ko ni Bukavu ni Goma binjiye ariho bari ni Bukavu binjira ariho bari bajya abasirikare ba Kongo bo urumva sina abasirikare dahere bajya sinzi no kutwobita arazi ko bajya atakibazo bafise ni n'abantu yotegura ni miliyoni 10 gusa y'amadolari bashobora gushyira muhinzira nabantu rero utize udashaka kuza kandi benshi muri bo bari ku ruhande rwa Kabila rero abantu atinya cyane nabazarendo n'abasikari b'u Burundi rero hajya baramaze kwashira ukuta hajya
rero ariko arabukuna rubomora ko arazi ko abasirikare b'u Burundi atanga uvu bafise akabazarendo buryo abasirikare b'u Burundi bafise inguvu ku bw'abazarendo ko abasirikare b'u Burundi nibo bagwana nibo batanga ntuzenya zo kugwana ariko turazi kugwana ariko ababaha inguvu n'abazarendo ko abasirikare b'u Burundi saba kongomani abazarendo n'abakongomani rero kugira ngo abasirikare b'u Burundi bitwa kuba muri Kongo bitwa kuba muri Kongo ari uko bafise wenyeji mu Giswahili babita wenyeji uvuga ngo bene igihugu ko ushaka kuja mu gihugu cy'umuntu udafise abo wisunga rero abasirikare b'u Burundi bari muri Kongo bisunga abazarendo na leta ya Kongo urumva urazi ko igisirikare cya Kongo cyo kiri ku ruhande igice kinini kiri ku ruhande rw'abayimshatatu rero hajya abasirikare b'u Burundi ikibaha inkomezi n'inguvu bwo kuba muri bya burere nuko abari kuri front arabazarendo kandi leta ya Gisekedi biyizi urumva rero kandi bemera ko abazarendo bagwanira igihugu kandi leta ya Gisekedi irabizi ko abasirikare b'u Burundi n'abazarendo ari bako bakora ibikorwa byiza muri bya burere leta ya Gisekedi irabizi kandi na Gisekedi arabizi gushika no munsi rero hajya barabaze kwaca umurongo kutukura rero kabivya arabizi ko abantu intambabiri ku buzima bwiwe kudashika kuri vision zabo batuma badashika kuri vision zabo ni M23 na bazarendo n'abasirikare b'u Burundi rero ivyo kabira arabizi rero uko rero ku bintu bipanze hanyuma ivyo vyuko ngo urumva ngo yadanaje igihugu ayo n'amapropaganda abanyarwanda bariko barakora kuko amazi yagemaze gushika mu izosi bariko barabukuru bashobora ntuzenya Tshisekedi bamuteranye n'abene gihugu batangire kugumuka muri bya burere batangire kugumuka burya niyo migambi bafise ko Rwanda ikoresha abapropaganda cyane kuruta kugwana kuko ntibagwana abanyarwanda bakoresha abapropaganda menshi n'amafaranga kuko amafaranga ubona ko Kagame na Kabira bayivye bayafise bivyo izabo nyinshi muri Kongo bayafise amafaranga menshi rero uko rero ni ku bintu bipanze uko rero ni ku bintu bipanze kandi ikiganiro bikunezeye urashaka kugikora ukagishira ku muhora ku bantu bari bagize iminsi bahendwa n'utwo tubuga tw'u Rwanda utwo tubuga tw'u Rwanda dutumwa na Kagame gucanisha mu abakongomani na leta yabo uri kiganiro nkoze cyashobora kubashira ku murongo neza kuko benshi ntabyo bari bazi ibi koroni ku bintu bimeze leta ya Kongo gushika no munsi n'abazarendo n'abanyenegihugu bo muri Sidikivu abanye neza cyane abenegihugu muri Sidikivu baremera cyane leta ya Kongo aho imaze gufatira ijyangingo gufata ikibazo cy'ivyo kujya ku bazarendo ku budget y'ivyo kujya budget y'agashahara eka mbere budget mbere Gisegeda gacatanga decision kuri general mushasha atwara rya regio ko ibi kubijanye nibo bari ku front abazarendo bategeza guhabwa ibigwanisho n'amasura akwiye kugira ngo bafashe ivyo bibazo bafashe mu guhangana bafatanije abasirikare b'undi bafashe mu guhangana n'abayimshatatu muri bya burere rero ko niko ibintu bipanze ko niko ibintu bimeze rero ntihabeho abantu baba benshi bashaka gutera uruhagarara mu bene gihugu bahenda abantu uko niko ibintu bipanze Tshisekedi ni president mwiza afise umugambi mwiza ku bene gihugu ba Kongo ashaka kugarukana amahoro muri bya burere kandi nawe babwiye yuko vision ya Qatar na Amerika nuko bemvestisa haje nuko bemvestisa haje bazana ama company yo Qatar na Amerika baze ko investisa muri bya burere bwose bwarimo bajya abanyarwanda bwarimo bajya bayimshatatu bajya abanyarwanda ama company Kagame yashize hajya na Kabira bashize hajya bayakureho hanyuma bashiriho ama company y'ukuri leta ya Kongo itahura barikori muri leta ya Kongo kandi ibintu bigenda neza uro ni umugambi rero uhari okay rero ibihe byiza frere okay sava woba wifuza gukorera hanze y'igihugu hariho benshi tumaze gufasha kuronka akazi muri Dubai woba wifuza kuba muri bo biroroshe cyane tubafitiye ubuzi bukurikira ubwubatsi construction ubushoferi driving gushikana ibintu ku mukiriya delivering gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse gucunga ingo amasosiyete n'ibindi abo twita abasecurity n'ibindi hejuru y'ivyo tubafasha kuronka visa mu buryo bunyarutse kandi bworoshe mufise ico mubaza twakure kuri +971 50 88 13 005 canke +257 79 90
2973. Kuronka akazi muri Dubai biroroshe kandi biranyaruka. Hasigaye amahitamo yawe.